Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera erewe ko menye bose oyesa ubwiza wawe niwe yatungu cy'amaraso nizera kuvuga yambwiye ko Imana ku majambo meza tumaze kumva ingene Yohana ari mu kizinga ca Patimo yeretswe ibyo mw'ijuru
kandi aza kwerekwa ishengero ritashe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umwe muri ba bakuru arambaza ngo Yohana, aba ni bande kandi bavuye hehe? Arabwirwa ngo bangana bavuye muri wa mubabaro mwinshi, bamesuje indune zabo, bazeresha amaraso ya wa mwagazi. Nicyo gituma bari imbere y'Imana ku murango no mw'ijoro bayikorera ngo kandi Imana izosanze ihema ryayo hejuru yabo, izohanagura amasozi yose ku maso yabo. Icyubahiro cy'Imana. Bereka twese duharanire kuzojayo. Gorora ibiganza byawe imbere y'Imana, Imana ibikorose bizabitse. Tugiye rero gushishikara ijambo ry'Imana twatanguye ku munsi wa gatanu ushize hano. Narababwiye ngo iri jambo muribike, ni ikiziri ku mutima. Imana niyaduha akanya turashobora kuzorishishikara turivugana ko iryo jambo. Dufate Bibiliya zacu tuzingurure hariya mu gitabo cya Yobu, igice c'14 umurongo waho w'indwi, n'urupapuro rw'586. Yobu igice 14 umurongo waho w'indwi, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko hari ibyizigiro by'igiti iyo biciwe, yuko kizokongera kugira gute kunaga, kandi ibitontomya byaco ko bitazobura, naho umuzi waco usazira mu ivu, n'igishitsi cyaco kigahera mu kuzimu. Ariko aribyo cumbise imvura, aribyo cumbise amazi, gica kinaga kigashamika nk'igiti kikimeze gute, kikiri gito kiva kwa Mungu. Ndasubiramo aya majambo kugira ngo umuntu wese ariyumvire ko kuko hari ibyizigiro by'igiti iyo giciwe, yuko kizokongera kunaga, kandi ibitontomya byaco ko bitazobura, naho umuzi waco usazira mu ivu, n'igishitsi cyaco kigahera mu kuzimu. Ariko iyo cumbise amazi gica kinaga kigashamika nk'igiti kikiri gito. Icyubahiro cy'Imana. Bagomba kongera gusenga gatoya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ku majambo meza tumaze kumva uhereye muri za ndirimbo n'ijambo ryo mu muzingo w'igitabo ishengero rimaze kwakira. Kandi turagushimiye aya majambo amaze gusomwa, reka uyishure ngo acike umutima w'ubugingo. Ishengero ryawe rirye ishira inzara, ishira inyota. Ubane n'umugaragu wawe. Satani n'abatayiboni baranduke mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'umwijima bwose bukurweho, ubwiza bw'Imana bube hano. Utahuze umuntu wese aya majambo wadutumyeko uko asobanurwa. Mukunzi mwiza nyakubahwa, iri jambo rigira ububasha mu ishengero ryawe. Iri jambo rikura umuntu ahantu rimushikana ahandi. Iri jambo ritujane twerekeza ku bugingo buhoraho, ubugingo buhetse ubuzima. Urakoze kubana n'umukozi, ukabana n'ishengero, ukarindira neza muri byose. Turasenze kandi turizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Mungere kugorora ibiganza by'ukundana amahoro turamukanye. Mwese turabaha ikaze mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze kumva amajambo dusomye. Aya majambo
amajambo ahambaye, amajambo atubwiye ngo haracyari ibyizigiro, kuko hari ibyizigiro by'igiti iyo gitemwe yuko kizokongera kunaga, kandi ibitonya byacu ko bitazobura, naho umuzi wacu wosazira mu ivu, n'igishiti cyacu kigahera mu kuzimu. Icyo gishiti iyo cyumvise imvura, iyo cyumvise amazi, kiraheza kigasubira kudutuza ibitontomya. Bene data bakundwa, tugende buhoro buhoro, umuntu wese yiyumvire kuri aya majambo. Iki giti kivuzwe ni giti giki? Mbega iki giti kivugwa umukaratusi na kajwari n'isederi, iki giti kivugwa ni igiti kimeze gute? Mbega aho iki giti cyatewe mu gihugu igiye cyane mu kibira cyitwa ngwiki? Iki giti kivugwa n'umuntu, kandi umuntu ashobora kuba ari jewe cyangwa wewe. Iki giti n'umuntu, none uwo muntu aka kanya ariko aravugwa ninde? Iki giti n'umuntu yitwa Yobu. Yobu ni izina risobanurwa ngo kwihana mu buryo bwo kugaruka k'Imana. Ubwo hari bamwe bihana mu buryo bwo kugira ngo mwarimu ababone, pasiteri ababone, ariko badaheza ibyaha batagarutse ku Mana. Yo buryo risobanura ngo kwihana mu buryo bwo kugaruka ku Mana. Akiri iryo garuka mu izina rya Yesu. Yobu yarabayeho, si imigani cyangwa se ibitito, ariko Yobu yarabayeho. Icyo giti cyari bitewe. Yobu yari umuntu yaba mu gihugu cy'Uzi. Yobu yaba ku mugabane wa Aziya. Igihugu cy'Uzi kiri hacari, izina ryo ryahindutse gusa, cari haruguru ya Arabiya. Bavuze Arabiya, bavuze Arabiya Saudite buri munsi. Icyo gihugu cya Uzi cari kiri ni muri kontina cyangwa ku mugabane wa Burayi. Abo rero iyo bavuga iki gitabo cya Yobu, bafise icyo bakivuga ko baravuga ngo n'amarushwa. Habamo ikibazo kibaza ngo mbega umugororotsi yohura n'amarushwa? Zaburi ya 24 ora ku murongo wa 15 kumanuka, urabona ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho akayamukiza yose ziva kwa Mungu. Umugororotsi atakanje, Uhoraho aramwumva, yihuta kumutabara, amukiza amagorwa yiwe yose. Uri hano, ewe mugororotsi we,
c'Imana. Yobu cyari igiti cyiza, cyari igiti cy'indabo nziza, cyari igiti gitoretse. Kuko nawe Imana yagutoranije ikagukura mu bandi, ikakuzana mu ishengero ryayo, ikaguhindura umwami n'umuhereshi, ikagushinga ibikorwa byo gukwiza ishimwe ryaguhamagaye, ikavuga ngo ntiwishime hejuru, ntiwishime kuko siko wanjye. Kera nta bantu twarimwo, kera twarakugwa, kera twari dufise Imana rurema, kera twari tuzwi, ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo turabandi n'abahereshi bo gukwiza ishimwe ryaguhamagaye. Mugorore ibiganza by'Imana yacu icyubahiro. Yobu rero turumvise mu yandi majambo ngo cyari igiti cyiza. Icyo giti cyarangwa n'iki? Dusome muri Yobu igice cya mbere, turabe icyo giti ibyakiranga. Yobu igice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Igitabo cya Yobu igice cya mbere haranditswe ngo ukugororoka kwa Yobu. Mu gihugu cy'Ubuzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye, umugororotsi, yubaha Imana, akitandukanya n'ikibi. Muvuge ngo amen. Yobu yaragizwe n'ibintu tumaze kumva. Icyo giti cyari kigizwe n'ibintu tumaze kumva. Icyo giti cyari kigizwe no kugororoka. Icyo giti twumvise ngo cyari kigizwe no kubaha Imana. Icyo giti cyari kigizwe no kwitandukanya n'ikibi cyose. Mwese muvuge ngo amen. Icyo giti cyari gifite amashami agisakaye, kandi ayo mashami agisakaye niyo yaragiteye iteka. Ayo mashami agisakaye niyo yaragiteye icyubahiro. Ayo mashami agisakaye niyo yaragiteye ishuja. Dusome twumve ayo mashami yacu ingene yarameze. Umurongo wa kabiri, yari afise abahungu ndwi n'abakobwa batatu. Itunga ryiwe ryari intama 1000 n'ingamiya 3,000 n'inka 1000 zirima n'indogoba zibyara 500 n'abahinda mu rugo benshi cyane. Nuko uwo muntu yarahambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba. Mwese muvuge ngo amen. Mwumve iby'iki giti ingene cyari kimeze. Yobu tumaze kumva ubutunzi yari afise, maze rero umunsi umwe hakorana inama mu ijuru. Kandi mu ijuru n'uyu munsi inama zirakorana. Hari inama zikorana zo gutabara umugeni, hari inama zikorana zo kudusengera, hari inama z'abakemi n'abaserafi zikorana zo kudutabara zirongowe n'Imana. Ngo muri iyo nama ako kanya Satani nawe araza yicara muri yo. Barabwira bati
umubyeyi arabyara abana beza, ariko akabyara n'umwana w'icyana acamwica, acamujyana mu gihe agira kwikukira. Niyo rero yibye akinjira mu nzu agira ati cyakuce mu rutara, polisi igira kubone basiga bati nta gisuba kinjiye aho ati umunsi mukuru sinige kina mukita amaso. Ubundi muvyeyi ngo yavyaye inzoka, avyaye inzoka azana amahiri yo kurimena umutwe, aravuga ati mukubite boro ikiguye. Satani nawe abarugana mw'ijuru, kandi umwana agoye cyane niwe usanga afata ijambo ubwa mbere, kuko bazi bafise amahane. Bamutereje gatoya arivumbura, bamutereje gatoyi arasinda, arataka, ararwara. Mikayeli atarahabwa ijambo, Gaburiyeli atarabaza ikibazo, Satani Imana ijambo. Satani atinya mvuye kugendagenda mu isi. Mana iramubaza, wabonye umusazi wanje Yobu ko ata muntu n'umwe bahuye mu isi y'abariho mu bihugu by'iburasirazuba? Satani wabonye ko Imana atitandukanye n'ikibi cyose yorekaje kukubaha ko wamuhaye ibyiza byose munsi y'izuba, akubahira ubusa. hari umunsi ararara ubusa, ko wamuhaye ibyo abandi bifuza, ukamugwiriza, ukabizitira, inka ziwe zitarwara isura, imirima yiwe idahangura kwanga. Imana iti none uvuga ko Yobu anyubahira ibyo, ati bishyire mu kuboko kwaje gusa, urabe ko atakurogota ko imbona nkubone. Mwene turi hano, amahari Imana itanga, icyatumye twubaha Imana, ntitwayubashe kubw'amafaranga menshi twaronse, ntitwayubashe kubw'inka n'impene n'intama, ntitwayubashe Imana ntituyubahira iyo amazu, ntituyubahira imiduga, ntituyubahira iby'ubutunzi ab'Isirayeli bakabona, ariko tuyubahira ibitaboneka, kuko ari byo by'ibihe bidashira. Mwese muvuga ngo amen. Imana iravuga iti ngwibyo ndabishyize mu maboko yawe. Yobu aramanuka, birasa nk'umwana, araje mu munsi umwe ngo abahungu biwe bariko barasangira na bashiki babo, agira ati ni jewe jenyine ndokotse, abana bawe bose barapfuye. Inzu bariko barariramwo banyweramwo, umuyaga uvuye iburasirazuba ubateranije kw'ibihome, nta n'umwe arokotse, urokotse ni jewe wo kugurikira gusa. Yobu akira kuburira abana 10 isaha imwe, umunsi umwe. Bavyeyi mwavyaye mugaheka mukarera, ndumva aba marushwa arushije ayandi marushwa kuba mwana. Harabaho ahonene navuke, harwosha nawe akira ahonene. Abana 10 bose bakwiriye isaha imwe. Akiraho atarabura, atanu ntaravuga gakondoleyanse, atanu ntaravuga ati moremore misi ikomeye. Azabona iyindi miti iziruka, aravuga ati databuja, erega ni jewe ndokotse jenyine. Inka zawe zariko
zirarishanya na za ndongoba azibyara iruhande yazo. Ako kanya arasaru yaraje yiciye abaraje barazitwaye zose, abungera barikishije inkota. Ni jewe cenyene ndokoze kukuza kubwira iyi nkuru mbi. Yobu aradagagira, Yobu arigumya, Yobu bimugoye akiraho muri icyo cyiyumviro nyine. Azabona umuntu ariruka ati za ntama zawe zose umuriro uvuye mu ijuru urabikubise ntariya kazi bisigaye. Amajambo arahera, araraba iburyo n'ibumoso arera gusa, ni igitangaza. Araraba hejuru, araraba hasi, aramuriro akiraho. Azabona ubundi akariruka atarakarudera biciye imishi itatu, bahita gasanga niyo zawe zose ngizo barazitwara. Abungere bose bari muri zo bababikishije inkota. Uwo kuba inkuru ni jewe. Mwabise ubutunzi bwiwe bwose bushira ku munsi umwe gusa, ni igitangaza. Abana biwe bose bapfiriye umunsi umwe, bose bari bakirambaraye imitima yabo ngaho. Ntabwo bari baje kuri anterema, ntabwo bari bashikana muri morgue. Ako kanya bose baraha, ayo makuru yose amusanga. Ikinyari cyari natangu, ntibari natanguye kubibyaga, ntibari natanguye kumugangara, ariko ayo makuru yose amusanga ngaho. Bane data bakundwa, uru rugendo tujemo, safari iya kwenda mbinguni ni safari ya wateule kweli. Ni urugendo rukomeye, ni urugendo rw'abahizi, si urw'abanyantege. Bamuntegeke umuntu yageraga Imana agahura n'ibintu bikomeye, agahura n'ibintu bihambaye, ariko ndamufitiye igaruke nziza, haracyari ibyizigiro. Mwese muvuge ngo amina. Wowe uri kurahura n'ibintu bigumye muri iyi minsi, uri kurahura n'ibintu by'amagorwa, uri kurahura n'ibintu bikuriza, uri kurahura n'ibigukwera gusubiza inyuma, uri wakwitega ibyiza ukabona ibibi. Abana bawe barakugambaniye, barakubereye bamwe bazigamo abana beza, ababanyi abo boga unyabo bahaye ibiba n'ibindi. Uyu munsi afanga umugere, ariko ndakubwiye ngo haracyari ibyizigiro. Mwese muvuge ngo amina. Igiti iyo gitemwe igitangaza, haracyari ibyizigiro. Ibyo yaravuze byose biba birashize. Umuntu arashobora gutakaza ibintu yarondeye imyaka 30 ikagendera umunsi umwe. Narumvise amakuru y'umuntu, ariko mu Mana hahora ukundi. Mwese muvuge ngo amen. Abiteze ukundi ko mu Mana mugorora ibiganza Imana yacu cyubahiro. Yobu ibyagarukiye ngaho, Satani amaze gutsindwa, inama yakoranye mu ijuru, nawe agatumirwa ndabipangwaho. Hera yashyize Imana itumunaga Yobu ubunaga Satani uvuye. Satani ati n'umuvuye muri yasi, wabonye ko umusazi wanje Yobu atawaye nawe mu gihugu cyose cy'Iburasirazuba. Ati naba bakubaneze ukamba amatungo yiwe, mugabo tagukoze umubiri wiwe, uraba ko atakurobota ko imbona mubone atereza ka, ariko uri umubishinyuri. Ibintu byose warabihesheje, none unaho uje gusaba umubiri wiwe. Hozigenda
mugabo uzigurize ubugingo bwiwe. Satani irasa umwami ashikira Yobu. Ako kanya nyene ibiruta bitangura mu mutwe, bindi bitangura mu bwoko bw'ikirere, bindi bitangura mu kwaha, mu mugongo. Ni igitangaza baza kwiyagaza bikavana ko umusaza ngo asubire yambaye agahuzu bikavana umuntu ukura kwaza. Ni igitangaza arabura akanya ko kurya, amaboko yari kwiyagaza, arabura asohoka inzu aza kwicara kuki aho bakumburiye umunyota. Bene data bakundwa, ni igitangaza. Ibyo byose mubako atakaza umubiri, ariko ubugingo burashishikara buratotahara. Uwanditse ijambo ry'Imana yatubwira neza, yatubwira amajambo akomeye, yatubwira ibyiza, yatubwira ngo umubiri Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo niyumvira yuko imibabaro turimo idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Mwese muvuge ngo amina. Kuko ibyaremwe byose byiteguye kugirirwa neza kw'abana b'Imana. Icyubahiro cy'Imana. Nawe uri mu bibazo, nawe uri mu ntambara, nawe uri mu bikomeye, oyaye haracyari ibyiringiro. Ibyawe byose byoshira, ibyawe byose bikagenda, ukiguraba. Ni igitangaza gikomeye, ariko haracyari ibyiringiro. Igiti iyo gitemwe kizokongera kuduza ibitontomya. Mwese muvuge ngo amina. Kimwe gusa kumva imvura, kive kubona amazi gusa. Yobu umubiri we urononekana, ubwiza buramuvako. Yobu yapimye 100 aramanuka nko kuri 35. Yobu mu maso yiwe harayoberana. Yobu umugabo yawe araseruka, abantu bose bakabona umunyacyubahiro, nta warakimunywera amazi iruhande. Yobu arava mu nzu, abakunzi biwe baramusuzugura. N'uwo bubakanye amubwira inama y'ingene yopfa vuba. Ati Imana yarumvise yuko uyivise atobaho, uracyashishikaye kwakugororoka. Uwo ninde ababwirwa umugore wiwe bashakanye tukimana idukureho upfuba upeho. Yani mashambo ariko yarakaze aramubwira tubaye nk'umwe mu bagore b'imburabwenge mu ibi mu maboko y'Imana twaharusiza byinshi. None ibi mu bihande n'igitangaza haracyari ibyiringiro. Wowe warutaye ibyiringiro, ndagufitiye ingaruka, haracyari ibyiringiro. Samaniya haracyari ibyiringiro. Igiti iyo gitemwe kizokongera kunama, haracyari ibyiringiro. Yobu muri ayo magorwa yiwe yose ntabwo yigeze atakaza ibyiringiro ngo bishire. Aravuga mu gice ciwe ku murongo we ku murongo wa mbere, umva kaho uri. Aravuga ngo mbega umuntu akiri mu isi nawe ari mu ntambara, mbega iminsi yiwe si n'iy'umucangero. Bene data iryo jambo rirakomeye. Hejuru umuntu akiri mu isi aba ari mu ntambara. Mbega umwana amara imyaka ingahe mu nda ya nyina? Ni amezi 9 gusa. Muvuge ngo amena. Amezi 9. Mu mezi 9 ari mu nda, nyina yoba dogiteri, se akaba injeniyeri. Urumva gusa kuba nyabwenge gusa. Hari umunsi nyina yotitara umwana akihoreye mama. Imvura ishoye ikaba imurubura, uwo mwana hari umunsi yobwira nyina ati mama twiruke kubana kubafashe kugama yegera ishuri. Hari aho byabaye murabyumva nyuma mwikugisha kuyiradiyo ngo babahe amafaranga. Ni ibitangaza. Ariko usanga umwana Mose
n'ubone barezi ibitabo yaniriwe ababonye abonye urwaho barusha rushira rushikana muri bamwisheye muburatanga mwese bagendana baribana bakora ibikorwa by'Imana. Umuntu yaronka agahuza yatambuka ngo kagatanga akishima ngo hirya kagenda n'ibitangaza nese korosinzi umunsi umwe imvura izoguhuga wari ukwiye kunezerwa kubera yarose amapikipiki yazobura umunsi akunguruza kubera yarose imodoka nezerwa. Umugore wawe azofatwa n'ibise amwunguruza mujyane kwa muganga. Ibibashe hejuru bikamenyekana ngo muri maternité umwana aravutse. Iyo atabize, iyo adakoze gutyo abakizi baravuze kure barayiyumva n'ibitangaza. Umuntu akiri mw'isi abaye mu ntambara data ni muyaga gwimbi yo avuga ati prepare shite, avuga ati nitegure gusimba indege yanse moteri indege bayitariyatere, akavuga ati yeteze inzira zimwe umuntu wese arasenga n'ubuzima bwose arasenga wanga gusako yanga gusako wanga gukwezi yanga gukwezi wanga inyenyeri yanga gucukwezi wanga kurapfuye yanga rapfuye nuhamagara Imana yo mw'ijuru agahamagara Imana mwese muvuge ngo amen. Gorora ibiganza muri Imana yashuba abakora hirya kawe n'ibisamo tukiko umuntu akiri ibisari mu ntambira ati mu byago byabaye hajya mu gihugu cy'u Rwanda ati twatukuye igisireni duhunze duhungiye i Kigali iminsi yatwara abantu 100 ati ariko nk'amashati atatu ati tugeze mu nzira duhura n'abanisha duhura n'abasi n'ibyiza bayihagaritse kuko shetani ariko yabageze ati turabica ako kanya burya bene data imodoka tugenderamo zigenda mu bihugu bahita ako kanya barugurura ibombo hajya munsi irahari ese igitoro kivamo bashobora gushyirwa kuri ya bisi yose ya bisi irashe abantu bose baratakamba abantu bose baramuroga batuye hano bashize bakira amagrenade batereramo ariko hari umukozi w'Imana hari n'igiti gitoretse hari n'igiti cy'indabo nziza nayo amen hari n'umuntu yirisha kugoroka n'agakiza ako kanya ibuza hari umugirima ibumoso hari umugatarika wabuze n'uburyo ati warahakibari ndahiye umwe ari harya ati bikira Mariya nawe wanje ndagupanye nyina wa Kristo Yesu umuriro uramushikiriye wawundika cya giti gitoretse ati Kristo Yesu niwe utuma umuntu apfa niwe utuma abantu kandi wavuze ngo mu byago no mu marusho ntitwaguhamagariza amanuka witabe n'ibitangaza maze ubundi babona yuko asenga atuje umwe ibumoso aratanukiye aretse Muhamadi ati yecu nagewe n'iri kigomba umwe hariya aretse nyina Mariya wa Yesu ati Yesu ngirira imbabazi. Bene data Imana irazi kumvisha iby'abambaza no ku munota wa nyuma n'inyuma ya zero. Amen. Haracyari ibyiringiro
bahawe ugarukira arahunga. Ya modoka bagerageza barayugurura. Muri bakeyi bacitse ku icumu, abo bantu ko ari batatu baracika ku icumu. Barabonye baratangara. Uwo mukozi w'Imana niho yaza atubwira ibyari makuru. Izina rya Yesu iyo ibyago bije, umuntu wese yamubariza uhora Imana yiwe iyo yizeye. Hari abamaze rero ibindi ntibyabagira akamaro, ariko bahindukije umwami n'umukiza wacu Yesu, bose barakize. Tugorora ibiganza duhe Imana icyubahiro. Si ibyo byonyine, naho itangura ryawe ryari rito, ubwo hanyuma wo kunguka cyane. Mugorora ibiganza duhe Imana icyubahiro. Ibisari byamukomeza akiri mu rwego rw'amaboko, ari mu rwego rw'amagaragazo, ibyo bikamukomezaga agashishikara. Ni igitangaza gikomeye cyane. Akavuga neza ngo raba icyaro canje kizoza. Akaba nayi n'umubagenzi wiwe bari bahagaze imbere y'uwo hanze, bamubwiye ko bacumuye, ko yakoze ibintu byinshi. Mugabo aravuga ati icyaro canje kiri mu ijuru. Ni igitangaza gikomeye. Icyaro bakabona ko ari Imana, ko ari izomuvugira, ko ari izomuburanira. Umuririmbyi akavuga ngo umuvugizi amvugira mu ijuru ni umukunzi wanje, ambere avoka akambera n'umuburanisha. Ni igitangaza gikomeye cyane. Ivyo byari ibyizigiro Yobu yari afise. Ni igitangaza gikomeye cyane. Arengera aravuga amajambo akomeye, avuga amajambo y'ibyizigiro, aravuga ngo ariko seho hariya mu gice cya 19:45 aravuga amajambo akomeye y'ibyizigiro, aravuga ngo ariko seho ubwanje nziwe ko umucunguzi wanjye azoza. Oh haleluya! Ariho umucunguzi wanjye, ariho umucunguzi wawe, ariho azohagarara imbere yawe, azokuburanira, azokuvunira, azokuzenganishiriza. Reka kwiheba, reka kwihebura, reka geza ngaho, ntukagwe, ntugasubire inyuma, ntukirane, ntukirahure. Nawe uraduka umucunguzi wawe azoza. Azoza ndagusanga, abakubuze, abagututse, abagusuriye umukungugu bazomaramara. Oh haleluya! Iwe uri kumwe, umucunguzi wawe azoza. Haleluya! Arahari, ariho. Oh Yesu ushimwe. Ni igitangaza gikomeye. Yongera aravuga aratura, bene data w'urubazo muze natura amajambo meza y'ikizigiro. Ayo yirukana Satani, yirukana Dayimoni, yirukana ingeso, yirukana ibisigo. Amajambo y'ikizigiro ni igitangaza gikomeye. Umuntu wese wundi araza arambwira ati umurozi yaraje, ati numva ibintu ku nzu ngo gugu. Mu kanya gato numva ibintu bimeze nk'inyagara inyuma y'inzu, niko biragaye cece. Ati ndazuka, ati ndavuga ati wa murozi ndagutangarije. Umva n'ugutangazo ndakango ukwinyagagamize, ndagiye kuryama n'urangarira, urakinda niwabona bukeye uraheza utahe. Ndagiye kwisinzirira umugore wabera arizigiye, kandi yizigiye umucunguzi we ko ariho. Uvuge ngo amena. Arazi yuko hari ufise mu biganza byayo, ikavuga ngo ababaye ntabasanje bumvishe ibyacu, naje ndabazi nabo barankurikira, naje bavuga ngo budashira. Ndababariye abaparuye kuganira byose Data yampaye niwe utabase, nawe washishura ukuboko kwanje. Yesu avuga ngo amina. Data umugorozi si gupfa gupfa. Umugorozi apfa uko byateguwe mu ijuru. Haba hageze protokole
haba hagezwe abamwakira, haba hagezwe abamwicarika. Oya si gupfa, ni igitangaza ntidupfa, twebwe turataha. Turacakire Dawidi atangaza urupfu, aramubwira ngo jewe sinzopfa ariko nzobaho, namamaza ibikorwa byampamagaye. Abafise ivyo vyizigiro mugorora ibiganza duhimana icubahiro, ni igitangaza gikomeye cyane. Yobu mu vyizigiro vyiwe arongera aratura hariya mu gice ca 28 ku murongo wa 28 aravuga ngo mwabwira abantu ibwira iki? Kwitabwira inka ntigiye impene ntigiye intama, maze ibwira abantu kuko izi ko yabahaye amatwi yumva, ibiraba kuko izi ko yabahaye amaso abona. Abarundi batikibarirwa n'icumba icerekwa naco vy'irani ikibona. Raba kuba warahima bwende yemwe datangariza bakoziboga k'intwaro, kuba warahima bwenge shiminamato fizike n'ubumenyi n'igitangaza, gestwari bwo n'ubumenyi n'igitangaza. Naho womenya mu nda y'isi hari ikizahabu na korutanazeri n'umujumbu, ubwo n'ubumenyi gusa. Naho womenya tugira twose tuja Amerika no tuja i Burayi no muri Australia no tuja mu mazinga yose hagati mu biyaga, ubwo n'ubumenyi gusa. Aratangariza abantu, arababwira ngo raba kuba warahima bwenge kandi tukamutaha niko gutahura soranina. Mbese muvuge ngo amina. Aratangariza abakunzi biwe bose barumikwa, abantu bakuye ku nzira, ni igitangaza birumikwa. Bene data, iyo abantu baje babwira ijambo rihetse ubugingo n'ubuzima, mubashire ku rutonde kubw'ijambo aturi izina ry'Imana, abadayimoni bazokwisenga, ibisigo bizohunga. Oh haleluya! Iyo bavuga ayo majambo, bavuze amajambo, abantu barumikwa. Umva rero bwoko bwera bw'Imana, n'amajambo akomeye cyane, amajambo ahambaye. Aratubwiye ngo kuko hakiri ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe yuko kizongera kugira gute kunaga. Mbese muvuge ngo amina. Kizokongera kugira kunaga, kandi ibitontomwa vyacu ko bitazobura naho umuzi wacu wosagira mwiza. Iri jambo muraryumva? Abahinga mu by'ibiti bavuga ko ibiti byinshi usanga bifise umuzi umwe muremure umanuka kuvoma amazi y'ikuzimu, bawita rasinya principale, ariko hari n'iyindi mizi mito mito. Kandi baravuga ubwoko bw'ivyo biti bifite umuzi muremure udakure, ngo uko igiti uzokibona kireha ku isi hejuru, ngo niko n'uwo muzi nawo ubureha uja mu kuzimu. Niyo mpamvu rero ico giti amashami yaco nta kibazo afise, uwo muzi niwo wimena ukazana igitunga. Umva rero ca giti cakuze mw'itongo ryawe canke hafi y'inzu yawe, ukaza ukagica ukagitema. Umaze kugitema, abantu kuko cari igiti c'ikimazi casakaye, inyoni zose zaraza zikarika mu mashami yacu, hanyuma ibikoko kaza bigafatira agafuto munsi y'ico giti. Hari n'aho bagira amanama, baza bakikiriza munsi y'ico giti, akaba ariyo bagira amanama. Ico giti iyo giciwe, 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 ico giti iyo
kimaze gucika hasigaye igishitsi. Abantu bariko bararengana n'abura kimazi bakaza bakicara kuri cyo, abandi bakaza bishanga bagakwetuzwa ibirato byabo ku caniki, abandi barengana kera cari ikintu caranga aho hantu icyo bita ropere igiga, ni ukuvuga ikintu bavuga bati ugomba kuza kwa naka hari igiti cy'indangamarumbu z'ikirare kiri iburyo bw'ibarabara. Abandi batiwe kuzohura kuma cyari igiti cy'indangamarumbu, ariko harageze igihe kiratemba kiracika. Umwasi yabikoze, mugabo ariragira ntiyarandura igishitsi, mbona umuzi wacu wowe uri kuruma ibindi ukagana byaraheze. Abantu bakaza mu cyogezo n'iki kiriho, abariyaga bakavuga ngo nase tukibona, ariko wa muzi urategereje amazi. Humura 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 bene data, hari icyo Imana igira ikore ngo ibiti byaciwe byatemwe, oh haleluya, kugira ngo byongere byumve imvura, byongere bironke amazi. Hari ikigiye gukoreka mu bugingo no mu buzima bwawe, hari ikigiye gukoreka kuri uyu musozi. Ababyakiriye uvuge ngo amen. Reka dusome gatoya igitabo cya Yoweli, ntituraheza muri iki gitabo, turahagaruka mu gitabo cya Yoweli igice 2. tugiye gusoma nguwe ntacu utinya, neze guhimbagwe kuko Uhoraho yakoze ihambaye. Namwe bikoko byo mu ishyamba ntaco mutinya, kuko ubwatsi bwo bweranyange bwongeye kumera, n'ibiti bisubiye kwama, n'imisukoni ngo n'imizabibu bitengengeye. Noneho nimunezerwe yemwe bantu b'Isiyoni, munezerwe Uhoraho Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugero rukwiye. Kuko ibakuriye imvura ikabaha iy'agatasi n'iy'urushana mu bwa mbere. Imbuga zizokuzuzwa ingano, n'amato azorogaroga vino n'amavuta ya elayo, kandi nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige z'isanganguye ibyanyu, zimwe zaraye n'izitaragurika, n'iziyigiza n'izikegeta, nizo za ngabo zanje nabagomoreye ngo zibatere. Kandi muzorya mutakabe, muhimbaze izina ryanje, jewe Uhoraho Imana yanyu, nabakoreye ibitangaza, kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara. Nuko muzomenya yuko ndi hagati mu Isirayeli, kandi ko ndi Uhoraho Imana yanyu, atayindi iriho. Nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Amen. Haleluya. Abumvise inzoga nuke mukaryakira, mugore ibiganza byanyu imbere y'Imana, Imana ititegereze inezerewe. Hari igihe cy'umuhanuzi Yoweli, kandi ibintu byari biri mu gihugu, ibintu byari bigoye mu gihugu. Hari imeze nk'igiti, igiti cyari cyaratemwe, agenda umuzi wacu ukuma, n'igitangaza gikomeye. Imvura ikaza ikarera ku gishitsi, nuko imvura igwa, icyo giti kikongera kikazugira itontomya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uhoraho aramanuka aravuga ngo Siyoni, aka kanya aravuga
mwene shengero ry'Imana muvyakire mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nimwumve uhoraho Imana arisidukije aramanutse agiye kugusha imvura ku rugero iyo agatasi y'urushana. Haleluya! Imbuga zanyu zizokuzura ingano n'amasaka. Haleluya! mu twato twanyu amavuta y'elayo, kandi muzotakani ntimuzosubira gukenge ukundi. Hari ico abadayimoni bagakoze, hari ico ibisigo byari byarakoze. Inzige zaraturutse ziba ziraguruka, izindi zirarara, izindi zirakegeta, izindi zigahonya. Ariko noneho umwami Imana abakorera ibikomeye. Mwese muvuge amina. Ngo ubwenge bw'Imana ngo ntimuzosubira gukenge ukundi. Mwitegereze rero tugende turara iyo imvura iguye y'urushana mu kurugero akiyibura y'urushana mu mutima wawe. Waseye ukuntu ugaragwa, waseye ukumanirwa, ni igitangaza warugeze aho urasenze. Haleluya! hari warahari n'ibyo kurya ntagishobora kwisengera, ariko none imvura y'urushana n'iy'agatasi ibanyagire ku rugero. Mwese muvuge ngo amena. Ibingana n'ibyo yari afite, maze abo bavukana bose baraza, n'abashikiriwe bose n'abari bazinanye nawe bose, ubwa mbere ubwa kangahe? Ubwa mbere. None iyo myaka yose ayabonye muri bakeye mwumve nawe icyambere aronka intama 14,000. Kera zari zingahe? Nakurikiye indwi. Murabyumvise? N'ingamiya 6,000. Kera zari 3. N'inka zirima 2,000. Kera cyari 1. N'indogoba zibyara 1,000. Kera zari 500. Kandi abyara n'abahungu bangahe? 7. Abana bahaguruke bari baguzwe kabiri. Amen. N'abakobwa bangahe? 3. 15. Kandi mu gihugu cyose nta bigeme bari bahwanije akaranga n'abakobwa ba Yobu. Nuko se abaraga hamwe n'abasaza babo. Hanyuma yabo Yobu amara imyaka 140. Abo n'abana biwe n'abuzukuru biwe gushitsa no kubuzukuruza. Nuko Yobu apfa yisaziye ageze mu zabukuru. Icyubahiro cy'Imana. Yewe najyana kugira ngo bakorere Imana umugisha bahezagirwa harimo kuramba. Ababyumvise bakabyakira mwese Imana ibahezagire. Haguruka mu mwanya wawe, haguruka mu mwanya wawe. Hano ni madamu wiwe, hanyuma rero yitwa Nijimbere Immaculée, hanyuma ni mwarimu Fidele uva ahantu bita mu Gitaramuka, n'ishuri ryo kubwo ubwizanye. Hamwe nawe bamwita Esther, twese tumenyereye mu mapiri, asanzwe hano kumusanga. Hanyuma rero kandi abantu baba baramurikiye rimwe na rimwe umushinga kandi avuga ariko ndigisha natwe bakajyana mu bitwa mu mapiri n'uyu mbere. Hanyuma rero uyu nawe telefoni. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze
twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatane